Hello bakunzi bacu bakunzi ba Buja Hit TV nze ko mumeze neza je nkuko mubibona ni fresh navyutse ndamahoro meze neza ko biri kose no gushima Imana aho babi bimeze nabi nuko batwigisha mu majambo make nkuko mubibona kuri mikonda yutse ni Ange Irankunda behind the camera today ni CK Professional umugabo aseruka rukanze ngo rero tukumwe n'abatumire iyo mubona turi ngaha muri mu bwami bwa Buja Hit tuba turi kumwe n'abatumire biteka vraiment abatumire badasanzwe reka ndabahe akanya kugira ngo bidondore hari abatabazi murabona ko n'abantu novuga yuko baserukiye abandi ni groupe reka baraza kuyivugira ntabishije amajambo menshi mbaze ndabaramutsinsa meze neza akazina kanyu nitwa Mugisha Lydia ndi muri team yitwa Compassion Harvesters team nawe makuru yawe nameza cyane urakomeye ariko ndabona ni sawa prep muraberewe ateta akazina kanyu ku mazina yita Jean de Tuyisenge nkaba ndi muri mugwi Compassion Harvesters team yego murakoze hariya hakurya turi n'umupianiste abantu nk'abo bubahwe ni sawa nawe turashimye umeze neza cyane akazina kanyu nawe nitwa Darcy Nyonga ntawe ekeye mugira niyo piano ekeye inde niyo piano piano niyo piano niyo ekeye ya niyo piano okay weho akazina kuhi Snatch okay snatch nawe ku mazina yubahize ni Jado Jadede nkuko mwabumvise rero bari mu mugwi umwe witwa Harvesters Compassion Harvesters team sima venyerera abashajisha guma ameze bari mu mugwi sinzi uko bodusigurira bon ni ministère canke ni team bimeze gute murakoze cyane nkuko bitubajije ni ministère yakutse cyane bayitane ku buzina bw'igihugu ni Mark mugabo nkuko mutubona ngaha twaje nk'umugwi mu gisaka cyo guharuka cyitwa Compassion Harvesters team ko niyo mpamvu muratura abajene ko twaje duserukira icyo gisata cyo guharuka okay ubisigure ko hariho abatoyi guharuka n'abamama kumbure n'abapapa bon nugwaruka iyo ko twaje ngaha ni mugwe ni gisata cyugaruka ikora igikorwa cyo kuririmba ego mugabo harimo muri cyo gisata nyine harimo abapapa harimo abamama harimo abigeme harimo imisore turabona abayigeme baserukiye n'umwigeme mwiza ngaha anye ko ntibatoyewe kubera ko nyine cyane cyane je ndikora master w'iyo mpuze w'iyo team mukuru w'abaririmbyi userukira abakobwa bonyine cyane hari udukategori tumwe tumwe hari udukategori je nserukira abaririmbyi uyu nawe n'umupianiste mwemera muvuze ati yewe cyangwa uri umwe bro uri umwe turi benshi ariko ko twaje hano bavuze ati abamizi ni wari disponible kanserukira ndushabona ariko nta byinshi baravye kugira ngo muserukire abandi muri bamwe muri make okay akantu ka mbere umuntu wese ashobora kuyibaza mbega muba muserukira abandi mu kuririmba canke hari abantu bajeje ivy'indero aha hariho umudisiplinere bon uko mutubona ngaha turi mu bake muri benshi dukorana ego umudisiplinere ariho muri uwo mugwi n'ujejwe ivugabutumwa mu isanzwe igisata cyo kuririmba kirimo departement zose ariko ubu twaje twasirukiye bamwe abandi ego muri icyo gikorwa umva muri jisho ry'abandi aha mudekonye gatoyi mushikira ku bihari akajambo igenda babazi mukora ngaho mu Burundi honyene canke hariho n'ahandi mukorera hariho abari hanze y'igihugu ngo murafite ku kibazo mutubajije hanyuma mu bisanzwe umugwi wacu uragutse cyane kuko no mu mugwi amaze imyaka irenga 10 ko watanguye 2000 rero kugeza ubu dukorera cyane mu gihugu cy'u Burundi kandi mu ntara zose
nta ntara n'imwe tutarashikamo kugeza ubu numva kwivuga butumwa turagejeje kure turagejeje kure cyane ariko kugeza ubu dukorera mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Muko gukorera Imana mwahisemo gukoresha ni kimwe mu byo bavuga yuko gukorera Imana hari abavuga butumwa hari abaririmbyi hari abadiyakoni mwebwe ko iki mwahisemo kuba abaririmbyi? Twahisemo kuba abaririmbyi bose kuvuga ko n'ibindi tutabikora ariko cyane cyane abaririmbyi kuko mu ijuru abaririmbyi no muri Bibiliya mu ntambara abaririmbyi nibo bashize imbere nico gituma kandi uri kuririmba uri gusenga kabiri nico gituma rero ari cyo kintu twumvise nyene kuko uri kuririmba ofet dini urugurura ni imiryango iri kurugurura barakora na Paulo na Sila barasenze bararirimbe gushika nawe imiryango yiyugurura ko bashize imbere kuririmba that's why rero twahisemo kuririmba. Okay, muguma mumva ngo nabaririmbyi niki ariko mushaka kumenya gute baririmba. Reka ndabakanya kugira ngo bikore mu gahungo ndazi. Reka tukikore. Jambo menshi babikore mu bikorwa. Tubibone ivyari byiza bari baravuga. Bisaba kari cyane. Ntangura ngira. Ndazi. Ngere mu genzi. Mwavyumvise sivyumbeshere ingabirano zirahari vrema Burundi turafise ingabirano kandi turashoboye. Nkuko mubibona rero turi kumwe na groupe novuga yuko muvise yuko atari abantu bicaye abantu bakora. Hari atweta ntaravuga amajambo menshi hari nabonye mu organize bimeze gute hasabwa iki kugira ngo baje ngo nigari atatagira ngo n'abantu tubatumire kugira ngo musangire umugisha w'Imana hamwe n'ababene data murabona yuko ntacyo batagira kugira ngo muhezagirwe ndibaza no kuri kote y'umuvuga butumwa nuko canke harawusinze abantu bavuga yuko usanga abaririmbyi
hari umuntu agenda muri eglise avuga ati jewe ngiye kuririmba gusa hageze ivugabutumwa vraiment ndaraba hari umuntu ngo asinziriza ariko aravuga n'ubundi avuga ati ego vraiment ntabishitse ubwe niko biri cane oya twese uko biri kote zose ni fire umva ni moto juu ya moto n'umuriro usengera hamwe mwese cane oya ntibusengera hamwe kira umuntu wese usanga asengera amashengero atandukanye usengera nsengera metodiste hama namwe hari Jende umubatiste umubatiste usanga ukazira kuryohera oya oya nari nahuye babajya ishengero ryitwa batiste namwe endomethodist urumva ko ari abantu batandukanye bavuga na eglise batandukanye novuga yuko bya bintu bavuga ngo naka ngo mu ishengero ngo kubera ngo ari ukunye izo nye muri groupe yanyu nta birimo twari ko turavuga rero kuri veye mwotanije sinzi ko ari mwebwe canke ama eglise yose nkuko muvuga yagiye hamwe arabyorganiza bimeze gute hariya batiste hanyuma veye yacu mu bisanzwe ni veye yama iba buri mwaka ariko kugeza rero ubu tuvyitegurira ubudasanzwe yani ukuntu tubiriko ega mwe mama muri bashasha ego kubera ngo ni jambo ry'Imana bijari dukurikirana twiyubura mu nkombe zishasha uvuga ngo rero hamwe n'Imana vraiment turiteguye kabisa gukora ikimana izo gituma hajya hantu kandi turizera tudakekeranye kuko ni isengesho dukora buri gihe twama dusenga kugira ngo bizobe ibintu bidasanzwe bizohindura imitima ya benshi uko umuntu azoza ntazoba ari patara ni ukuvuga ngo vraiment bazoza ari benshi ahubwo bizobera hehe ego murakoze nk'uko reka bivuga bizobera ku kibanza benshi bazi ku Kazuba Center utuganye uja vers kuri rampe utuga ruguru akazuba ari tariki 17 z'ukwezi kwa 12 aho nyine kuri ico kibanza nyine twavuze ku Kazuba Center isaha 3 zo mw'ijoro eko hama uko yavuze ni veye namboneka ko dutegura mu mpera z'umwaka tucitwa ni veye extravaganza ego veye extravaganza hazoba harimo uvuga butumwa kuririmba byose akabijya bavuga ngo akabijya nuko tuzovuga ubutumwa nk'uko bitahura yani bidasanzwe ikindi naco hazari amatimu menshi abakina amateatre abatambira Imana muga byose bo mw'iyi timu yanyu nyene cyane ego ino timu iragutse cyane iragutse hariho amatara urumva atandukanye cyane kuririmba gusa oya harimo amatara menshi n'abapasiteri barimo ino timu yacu urumva umwe mu bapasiteri mufise niwe azo aho nyene rero ni benshi ni benshi cyane yani rero si abaririmbyi gusa nivuga butumwa ririmo abazotambira Imana abazokina teatre muga byose bekoranira hamwe mukamamaza izina ry'Imana no kwitazira muri gaco answeta harakantu ntabaje bitangura muba mubaze cyane muba mubaze cyane muri abaseriba uracari impumyi namwe nanje se nubatse kubera ko bavuze ngo duhereye oya sinariko ndiyumvira gusa urumva byari kungora kubera sinubatse ariko ndafise ndabizo tuvyumva kumwe buca turushimye bari kuja imbere sha amen namwe nawe uracashaki uri kw'isoko mwumvise umuntu nawe uri kw'isoko yeti canke nawe urakuze hariho abantu beza bakunda gukurikirana Bujahid igihe bavuga ati jewe nari nkeneye umukobwa vrema yubaha Imana canke nurage umwana w'ubwenge yumvira mu ndobo nizere neza yuko
batahuye cyo muri cyo akazi mukora hari ibintu bakunze kuvuga ngo abajene turagira nakibabwiye iyo ndiko ndakorana n'abantu bavuga ubutumwa bwiza mu ibi na biriya mu makategori atandukanye hari akantu nkunze kuvuga ngo mbega aho mubaye zoba ari ibinyene canke inyuma yo mw'isengero canke mu ayo makuru murimo hariho ubundi buzima butandukanye nico gikorwa cane ni ukuri sino jakure cyane kuko na Bibiliya ubwayo iravuga ati udakora ntakazi turakora igikorwa c'Imana haba mu masengero no muri timu yacu mugaye nyuma y'ibyo onye turahangayika kandi turabakozi yego turakora iyindi mirimo kandi no muri timu hariho n'iyindi migambi dusanga duhuriramo yo kwiteza imbere kuko ni kugira muri cya kivugo cya leta nzere ko iruhande yuko dukora Imana ni kuzirikana umbega ubutegetsi bw'igihugu buvuga iki yego rero ni ukuvuga ngo turabakisiyoneri kandi turakora tugakunda ibikorwa nta munyeshuri ari warahejeje urakora nawe ego aho nashatse kuvuga ego n'ivyo birimo ariko nshatse kuvuga cya gikorwa bwa buntu bya bintu twiga muri eglise muhira niko bimeze canke hariho bifesi niyo yaririmbye ngo inyuma y'isengero ngo hari iry'abana mwebwe nuko nyene babona cane ni ukuri iruhande yo kuba muri eglise kandi no kuba inyuma ya timu ivugabutumwa rirakomeza kuko na Bibiliya ubwayo iravuga iti bazobamenyera ni kuvuga ngo rero twe turazirikana ico twakiriye kuko urumva inyuma y'ubundi buzima hari ubundi buzima duteguye umugurazi ko hariho biherera kw'isengero hageze muhira aca bundi muntu muri twebwe ntabarimo ahubwo tugerageza guhindura abo bakimenya ahubwo murahindurana naco ciza gisigura abimbuzi ko turimbura imitima tukayizana kuri rero mu gihe twe dutangiye kwifata nabi muri mwisite kamvuga uko babandiza kugira ubutumwa ntibashobora gukizwa parce batubona mu bindi bati nawe urabikora rero igiki cyo tuma uza kumbwira ivyo ya twe turabimbuzi wewe nawe sinja kure y'ivyo bavuze isanzwe habe stage nkuko bavuze turabimbuzi kandi bafise impuhwe rero kugira ngo ushobore gushikana mission wihaye canke ngo wihaye ni guteza kuba exemplaire mu kibano kuko ntibihagije ko bokumva hari gusukura ko igikorwa ariko mu kibano birasaba kuba ko uba umuco kandi ukabamurikira vy'ukuri wewe nturi muri babandi bavuga ngo ni murabe ivyo mvuga ntimurabe ivyo ahubwo tuva mu bwiza tuja mu bundi dushitse mu character tutegeza kuperforminga nyene bikaba ibintu byiza cyane nimba ari ivyo guys amakomantere ku bantu babazi bavuga uko babazi muri kazi ibi vy'amajambo ariko nabahanura ko mwoshishikara kugendera cyane cyane ku mabwirizwa y'Imana ntimubere abatsitaze abandi bantu mu batsitaze kugira ngo nabo nyine bashike kwiyo nzira mwafashe sivyo none reka mu gusozera akarimbo k'ikirundi please twatanguye mu Congereza ariko reka pianiste mu Kirundi na cyane cyane rero akaririmbo ko muri ya timu yacu nta kibazo mana yacu publicity Zozindo kwanoku, nondero
ngushimirize kuko amahoro ufise nawo kwisazo yaronka. Le 17 December. Murahawe ikaze mwavuze place ku Kazuba Center. Ku Kazuba Center. Ndibaza isaha z'ijoro 21h. ndabasabye bashe umuntu yumvise ingene bari abantu bahezagirwa mu ndirimbo nka je nze ndakubone cyo kubona sibyo abandi ngo yanjye bavuga ngo gusidukana niyo nka canke gushiduka gusidukana ni gusidukana naho rero muzosidukana bahehe bro jero nize nakubwiye mugabo bavugisande birumvikana agaswahili ni kenshi aya ni kirundi ndakivuga gushinduka unashtuka bakunzi ba Bude Bujahi TV ndize ko mwajyohera ikiganiro cy'iwacu vrema utarashonda subscribe please turagusabye kugira ngo ubikore kugira ngo dutezanye imbere amashe amakomantere kintu ngabone kitagenda neza cyangwa ushaka gushigikira iyi team nta kintu gisaka iyo konse kugira ngo ndadio ve izogende neza abantu bakunda gushigikira imwe mu nk'izi twebwe abifuza kudushigikira tubasaba bazoshike kuko ico bazohakura hajya bazokirungika handi yego kuko n'abavugishwa n'intumwa za Yesu zari 10 no musiteri banga nukuvuga ngo babibwiye abandi babibwira abandi guco nukuvuga ngo rero bazoza bakabitanga handi bazobadushigikira ushaka kubashigikira rero umusaba yuko azi nta n'ikintu yego oya bro bakunzi ba Bude nagenda basezere ndabwiye ko ndabakunda cyane akajambo kanyuma ye akajambo kanyuma turabashimira intu mwaduhaye ikaze nako baradukurikirana mwese turabahaye ikaze muze mwakira imigisha ko Rosa Mundo yavuze ngo itakuwa moto juu ya moto fire urahawe ikaze cyane merci beaucoup hari unigana ijambo nawe akajambo kanyuma babwira abantu icyo twabatekerera kanyuma bwa mbere turabaha ikaze cyane kuri ico kibanza Kazuba Center kandi dusanzwe dufise n'urubuga rwa Facebook aba bashobora kudukurikirana page ya Facebook wanditse Compassions Harvesters Team ucubona ibikorwa two turategura iyo tuko turategura turafata ama image tugashira kuri page kugira ngo abanywanyi canke abafanzi bashobore kubona ibyo turimwe kugira ngo babone hari abantu bashobora gucumba bitabana turaza gushaka afishe ego sinzi ko arakanti natwo twahejeje gusa turabashimiye cyane merci beaucoup natwo tudakora ndabwiye ko ndakunda cyane ciao ciao